Gezaho imwe Yesu ashimwe. Ngomba tuje inama rero. Banza murindire munyigishe umwanya wabyo. Banza munyigishe. Ngomba nsaba abakozi b'Imana burya hagomba hamanuka igihinda. Banza munyigishe dusome rya jambo. Abakozi b'Imana nimuje kure. Kuko igihinda kigomba kiza abantu baje no kugwa hasi. Ntibazo bafashwe n'ibisigo ubu hagomba uruka ubushobozi butwara ubundi. Iminsi biko birabanda bibona n'amaso y'uwanje mu bibanza bitandukanye. None rero tuba dusoma ijambo y'Imana Ezekiel 37 tuje gusoma ayo majambo tuce dusenga. Kuja kuririmba iyo ndirimbo ubasha bw'Imana buce buruka. Navuze 47 murantunga. Ezekiel 47 Warotsi niko nakomze kuvuga. 47 turadabereka aho tugeze. Duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatanu. Simeshi nuko ngarukana ku muryango w'ingoro. Umutwe w'ijambo afise Bibiliya y'ikirundi bashitseho ngo uruzi ruva mu rusengero. Nuko ngarukana ku muryango w'ingoro ngize nyambona hari amazi yiburuka ava munsi y'urwinjiriro rw'irebe ry'ingoro atembera iburasirazuba, kuko ingoro yari yerekeye iburasirazuba nyene. Nuko aya mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro aca iruhande y'igicaniro ahahera ibumanuko, maze andengana ikirimba cerekeye iburaruko, ancisha mu nzira igendanye urugw'inyuma, anshikana ku kirimba c'inyuma kirabana n'iburasirazuba. Ngizenya mbona amazi asokoroka ku ruhande rwaco rw'iburyo, maze uwo muntu avuye aho ariko aragenda yerekeye iburasirazuba, yari afise umugozi mu ntoki awugeresha amatambwe y'igihumbi ahwanye n'ay'ukuboko uciye mu nkokora, maze anjabutsa ayo amazi andenga ibirenge. Arongera agera amatambwe igihumbi, anjabutsa ayo amazi angera ku mavi. Arongera agera igihumbi, arayanjabutsa amazi angera mu rukenyerero. Hanyuma agera ikindi igihumbi, uruzi ntoshobora kujabuka. Muri andi majambo acarengerwa n'ayo mazi. Yesu abaheza. Haleluya. Rero twagomba dusenga Imana. Reka nsaba abapasiteri bose bahagarare hano. Bagorora ibiganza. Kuko abapasiteri bose bahagarare hano. Nsaba abavugabutumwa baze bahagarare aha. Abavugabutumwa bahagarare aha. Abapasiteri bahagarare hano, abavugabutumwa bahagarare aha. Hanyuma tugomba dusenga Imana. Muri iri yavuze ngo yari yarabitwemereye. Tugomba dusenga Imana, hagomba hasendanisha uruzi ruvuye mu ijuru. Ngoma ndabasabe umuntu wese yiyugurure, uwabatijwe muri mwe mugera n'utabatijwe. Sawa. Uruzi Yesu agomba kurenganye andi hantu. Umuntu wese asenga Imana mu mutima, Yesu amufata ukuboko kano kanya.
kuko ariko aragendagenda muri kino kibanza natwebwe abakozi b'Imana naho turi hano ni jewe ngomba ko Yesu abanza gufata ukubaho gusumba mwese. Haleluya. Umbiza rero abakozi b'Imana nabwo ntimuhumiritse, abakozi b'Imana ntibahumiritse kuko ubushobozi bugomba bwuruke abantu no kugwa hasi baza kugwa hasi muteza guca mubafata rero ngomba ndabasabe mwese muhaguruke turirimbe urugero ruririmbo ubushobozi bw'Imana buza kururukira muri urugero ruririmbo kandi umuntu wese Yesu ashimwe. Tukora ibiganza agomba rugikurute mwitegura turirimbe rero umuntu wese yiyugurure. Haleluya. Umuntu wese yiyugurure ndumva ubushobozi bikabagaragara hano. Umuntu wese yiyugurure, umuntu wese yiyugurure uruzi rw'impuhwe rugomba rutembera muri kino kibanza rugomba rugushishikara. Hari n'abadakubwira baravugisha muhira, hari n'abavugisha muhira. Haleluya. Hari uruzi rw'impuhwe, hari uruzi rw'impuhwe. Aurora Magicera Bidishaba Muriebe Muririmbe mwese mwanga bitaw'ijuru ubushobozi bw'Imana bukabagendagenda. Era awe Sibisigo Banda mugeze ngaho Banda munini umbirira dutandukanye ibiri mukabona abantu bariko ubushobozi bwururutse kugeza habo hasi ntimukemeye sibisigo. Ubu nta mwanya w'ibisigo uhari biraza gusenga ku mugoroba nimwemeye ngo bakore mwabakozi b'Imana mwe nimubyitiranye ni ubushobozi bukomeye bwururutse. Haleluya. Abakozi b'Imana ushobora mu bantu ubushobozi bw'Imana bw'amategeko.
Yesu! Yesu! Shuka! Shuka! Izina rya Yesu. Amen. 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 Amashimeshi kumana bizana. Hallelujah, shimwa. Amen. Hallelujah. Rabashando git. Hallelujah. Teke. Ravakando rabu. Hallelujah. 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 Nomuhira muraza kuvugishirizwa yo. Muje gutangara nomuhira muraza kuvugishwa. Hallelujah. 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 Nomuhira muraza kuvugishwa. Hallelujah. Abantu bariko barahishurika ibintu bikomeye. Imana ifise umugambi aha mugiye gukwira isi yose. Bariko bareka mukidegemvya none twava turara ngaho. Mwigishe.
sawa 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 sawa. Harimo abarose ingabire zo kuvugishwa, harimo abarose ingabire zo gukora ibitangaza, gukiza abagwayi, ingabire zo kuririmba, ingabire nyinshi cyane. Reketerebosu Ravakando Rabastakara Rokoboshe Terebostikanda Urabaningisha Rovekendo Rebestikara umunezero mwinshi n'ibyo Rotakaraboki de Sandra Rekaraboste ngomba sabe rero Norabastan bikane Raga nyingishe rero abantu bafite ko bakeneye inyandiko bakoze Imana kugira ngo tuzogere zino ngabire kandi Imana izodushobotse Rekando Rabastan mu masengero abakozi b'Imana Imana itubwire ko tuzogera zino ngabire n'abantu hadirere muhaguruke Mana data wa twese mu izina rya Yesu turagushimiye aba bantu Mana bavukiye mu ishengero batuje muri muhemu yera turagushimiye kuri zingabire utanze turasabye ubwenge bukomeye Imana ko kuzotondeka izingabire Satani ntaza zitize kugira ngo zikure mu rutonde rwiza kandi zishikaho ziteza gushika ufise umugambi wo gukoresha aba bantu bose bari hano none twebwe turasaba ubwenge turasaba ubwenge abene data abakozi b'Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tuzashobore kureba zino ngabire turizeye mu izina rya Yesu amen. Sawa nyengisha sawa 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 murakoze Rograbasi nyengisha hariho umuntu Imana yishuri yabona yuko Imana igiye kuzodukoresha mu bihugu bitandukanye arafise ukuntu yavyeretse nyengisha Ravakando Raboketere mbiriza munyengishe ngoma sabe rero ababatijwe bwa mbere muri muhemu yera umuntu wese yavugishwe muri muhemu yera uyu munsi umuntu wese yahindutse uyu munsi anyaruke ngaha tumubwire isengesho special Rebo Reketerebo Rabaraba Rekekekeke Rebakandora Rekabase Rebekarame Rekeke Reketerebo Rekarabasandora Rebebesekiraba Rebeke Rekenderebo Rabaraba Hallelujah 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 Rebesekiterebo Norabasendo Kandoraba Karabasi Noreketerebo Kandoraba Rekabasekerebo Noravakando Gibe Meideserebo Norabasekerebo Norabasekerebo sawa Eko Hallelujah! Hallelujah! Rokaido seve kando, norabasando di rokato sekeve, rokando raba, amen. Robokairo fekendo, nitarabo gide se, rokando robokairo, raba raba,
Rovo kando seve kandura. Rovo katarabu. Hallelujah, hallelujah. 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 Asante. Hallelujah. 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 Mana ndagushimiye ndagushimiye ubasha bwurutse ndagushimiye ababatsi muri mwebwe ndagushimiye ingabire zitanzwe ndagushimiye n'uruzi rw'urwego ruturengeye ndagushimiye ku gikorwa kigiye gushishikara Mana imisiyoni yose n'izindi misiyoni zose zigashikirwa mbere no hanze y'igihugu turabigushimiye Mana habwa icubahiro uratozigamira umuntu wese itingabire uguhaye ubushobozi kuzikoresha no kuzitwara ubuntu n'imbabazi byawe bane natwe umugisha wawe ubane n'umuntu wese ari hano mu izina rya Yesu mwese muti amen komera amashyi menshi bamwise Bwana sifiwe. Bwana dushimire Yesu. Hallelujah, hallelujah. Mukereze gatoya. Hallelujah. Bwana sifiwe. Turashimiye Yesu. Amen. Ibintu twari twarabibwiye Imana. Amen. Kandi na bene data barabibwiye Imana. Simvuze je. Amen. Ngo tuko yavuze je ngo byovuga abantu basenze benshi barabibwiye Imana. Turashimiye Yesu ko abikoze. Kandi ntahejeje aratanguye. Amen. Nagomba nimuhore nimwihangane kandi nabo twabonye ko ari muhemu ibisigo byaratugora guhoza ariko muhemu wewe bavuze gusa cha yihorera ni nayo difference. Bwana sifiwe. Oh man. Nagwa tuvugane ngire commentaire gatoya cyo tuvugiye kwa kigira kabiri. Abatungu bagwanya muhemu bamutuvugira nabi. Bibaza yuko iyo bigenze gutya atabari muhemu yera. Uko nuko utamenya cyane. Mu byukuri ibintu by'imwemu mu buryo bwa Bibiliya tubyita phenomene. Banze mureke namwe mubyumve neza. Hora banze mureke. Amen. Phenomene rero, phenomene ni ibintu bigenda kumwe. Iyo twuzuye mwemu yera tuba turi mu bushobozi bwera buvuye mu ijuru butwuzuye, kandi twebwe tuba tumeze neza, twumva amahoro. Rero burya bushobozi bumanutse buba ari bwinshi ku buryo nk'uwo bigishikiriye ubwa mbere biranka agasanga no kugwa hasi yaguye hasi. Hariya abavyeyi bacu batuvyaye Itopeka muri Kansas ni Los Angeles, igihe vyabaho barashobora no kumara iminsi 3 barambaraye hasi. Nta kintu rero kidasanzwe kirimo. Aga no makozi Imana ariko abatungu baca bavuga ngo bijya byari ibisigo vrema. Turabizi nawe nazogenda kubizimya mugabo. Rero iyo ibintu by'imwemu rero yafitaniye ukuntu bikora kumwe amafenomene, iyo byo fenomene zose zigaya zikora kumwe gusa ikizitera kirashobora gutandukana.
Abadayimoni rero biba bije kugira ngo bimerere n'aba bantu bikabamerera nabi, ariko murabona bano bantu bashitse hano hasi mu kanya bace bivyukira baca bagenda bari alert bashimira. Bwana sifiwe. Icya kabiri, iyo ibi bintu bishikiye umuntu biba ari byinshi kandi ari byiza muri we, ku buryo mu myanya ya mbere usanga muri we bikurengera. Umwungere wa mbere wo mu Kayogoro yitwa Lazaro Samiye, igihe yabatizwa muri Mpwemu Yera bavuga ko ngo asohotse ahuye n'abantu yaguma agomba kubaramuza gusa babwira ngo haleluya. Fenomene zishitse ku bantu bato cyangwa kuva kera gushika no munsi bigenda kumwe. Usozere ku kanyuma gatoya. Yadusomeye ngo ntimukabarerwe vino irimwo ubuhumbu ariko mwuzure Mpwemu Yera. Ibintu hariho analogy hagati yo kuzura Mpwemu Yera no kuboregwa. Yaba kurya umuntu yaborewe amera niko n'uwuzuye mwema mera. Mugabo ibibanima ntibiba ari bimwe gusa, mugabo bari comparable, mugabo ntibari identique. Nico gituma Paulo yavuze ngo ntimukabarerwe vino irimwo ubuhumbu ariko mwuzure Mpwemu Yera. Soze ndababwiye akantu, mwari muzi icatumye igihe amashengero yacu ya Pentekote yatangura haba hari ibikengeri binini yabivuga gutya bavuza gutya kikajegera? Ni kubera yuko muri Swede abantu ba mbere buzuye Mpwemu Yera bari abantu banywa inzoga cyane, bari ababatiste. Hanyuma rero ibintu ubwato bwabo bwabukozwe muri bijya vyuma, ibintu bimeze ibintu by'umuco by'ivyuma bigumye. Hamara bamaze kuzura Mpwemu Yera, ivyo vyato ntibasubira kubikanyamwo inzoga, baca bafata umugambi wo kubicura. Ati ubu tugiye guha turifuza ko amakengeri duhamagara abantu baze kuzura Mpwemu Yera. Ico gituma traditionnellement aho amashengero yacu ya Pentekote ya mbere nka gatandatu ya mbere yatanguye, wasanga hari ikengeri na twebwe ryahora ngaha bararivuza abatama bacu barazi ubwenge. Burya ni tradisiyo ikomeye ya Pentekote. Ntitunywa ntitukiboregwa, ariko ala place yo kujya kuboregwa rero twahora tubwira ugatemba. Ubu dutemba twuzuye Mpwemu Yera. Bwana sifiwe. Icyo kiraheze, twagomba kuba yari ababiravyo n'abandi byama bigenda ukogere bararaba kujya banje bararaba kujya nyene. Niko byagenze muri Swa ya Pentekote yose baraza kuraba. Abo baje mwakoze kuza kuraba, mugabo tubifurije namwe muronke. Bwana sifiwe.